Reka nsubire ndabaha ikaze nshuti banywanyi bacu mu biganiro n'amakuru dutambutsa kuri iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Kuri iri genekerezo turagarutse ngo tubashitse ko amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Reka ndaguhe ikaze nshuti munywanyi kuri wowe wumviriza ibiganiro vyacu uherereye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, abatwumviriza muherereye mu karere k'ibiyaga binini, reka nawe mwese mwumviriza ibiganiro vyacu muherereye hirya nino ku migabane y'amakungu ya kure. Turabahaye ikaze muri ibi biganiro n'amakuru vyacu dutambutsa kuri iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ni amakuru avugwa mu bisata bitandukanye vy'igihugu, igisata ca politiki, umutekano n'agateka ka zina muntu. Ni ibintu bihejeje gukomera cane nk'uko dutohorezwa amakuru na bamwe mu bamenyeshamakuru b'abahinga bakorera mu gihugu c'u Burundi. Abakorera mu ibohero rya Gitega bahejeje kuturungikira amakuru akomeye cane mu gihugu c'u Burundi. Ni amakuru avurwa muri iki gisata ca politiki, umutekano n'agateka ka zina muntu, ariko nanone akaza kugaruka no ku yandi makuru turi buze kubabwira mw'idonido ry'aya makuru yacu. Reka nsubire ndagukengurukire cane nshuti munywanyi wacu kuri wowe wahejeje gupyonda ijambo sabone. Ku batarabikora aka niko karyo, ndagusaba umanuke musi y'iyi video urabanditse ijambo sabone upyondeko, uracurabona hari akazu ujyana nyine upyondeko, tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Amakuru y'ukuri ahari ava mu ibohero rya Gitega aka kanya arashitse. Ni nyuma y'uko Dieudonné Murengerantwari yapfunzwe ku igenekerezo ryaheze, bivugwa ko yoba yagerezwa ivyaha bitandukanye. Turaza kubigarukako mw'idonido ry'amakuru akomeye cane ahejeje kudushikira ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Biravugwa ko Dieudonné Murengerantwari yagukanye ingwara nshasha nyuma yo kumvuga ko yoba yafungiwe mu ibohero rya Gitega. Iyo ngwara nshasha ngo ikaba imurembeje cane, kuri ubu ngubu akaba aremvye cane, akaba agiye gupfa nk'uko tubishikirizwa namwe mu baryango biwe baheruka kuja kumuraba mu ibohero rya Gitega, batashimye ko tuvuga amazina yabo ku mvo z'umutekano wabo. Ni nyuma y'uko mwaranumvirije amakuru ko vyanabaye ku wahoze ari umushikiranganji wa mbere mu gihugu cacu c'u Burundi, Generale Alain Guillaume Bunyoni. None abanyororo bose bapfungirwa i Gitega bagirizwa ivyaha bitandukanye bibonekeza baremvye canke abari ububeshi. Ivyo ni ivyavuzwe na bamwe mu begereye ubutegetsi, bavugwa ko yoba ari dosiye yoba yateguwe ngo Dieudonné Murengerantwari yobe yatezurirwa, bityo abe yakurwa mu ibohero canke nawe akaba yasaba ko yoburanishwa yidegemvye. Ibi vyose twabishikirijwe na bamwe mu begereye ibohero rya Gitega, nk'uko twahora tubandanya mu gukora amatohoza ku idosiye zitandukanye mu gihugu c'u Burundi, twigereye ahabereye ivyo vyose tuba turiko turabashitsako mu gihugu c'u Burundi. Amakuru aravuga ko Ken Nkurunziza nawe nanone yoba yatawe mu mvuto. Ni nyuma y'uko yibonekeje mu mugambi wo gukurikirana umukuru w'igihugu muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, kandi umukuru w'igihugu atari we yatanze itegeko ry'uko ajyana na Ken Nkurunziza. Ivyo vyose turabigarukako muri aya makuru yacu twabateguriye. N'andi makuru akomeye cane, habonetse umugwi mushasha ugwanya leta y'u Burundi warahiriye gufata ubutegetsi ibisagara bishika 2. Avuze ko zofata igisagara ca Bujumbura n'umugwa mukuru wa politiki i Gitega. Ibintu vyose birahejeje gukomera cane. Umukuru w'igihugu nyen'icubahiro Majoro Evariste Ndayishimiye yaciye afata ingingo ikomeye cane turi buze kubashitsako muri aya makuru yacu idonido. Hari amakuru avuga ko uwo mugwi wiyise izina waciye ufata ingingo yo gufata akazina wiyita L'armée révolutionnaire du Burundi, nk'uko tubirungikirwa n'umwe mu bamenyeshamakuru bacu yarungikiwe amakuru n'abo bagwanyi bakorera mu ishamba
ry'ikimeza rya Cibira. Ibintu birahejeje gukomera cyane, ariko nanone turaza kubigaruka ko mu makuru yacu. Humvikanye ko hari umugabo yoba yakomerekejwe, undi agapfa nyuma y'inkoho ziteye ubwoba zari ziriko zirumvikana muri ico gice. Ibintu birahejeje gukomera cyane mu gihugu c'u Burundi, nyuma y'uko hari amakuru mwanyegejwe nanone tuba tusorera tukayabashitsa ko yose ido nido. Keri inkuru nziza twababwiye amakuru avuga ko yoba yatawe mu mvuto nyuma y'uko ibonekeje ko ari we yoba azi gahunda canke abishe umuhisi Petero Nkurunziza. Ivyo vyose bifise imvo muri umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Ni nyuma y'uko na Reverien Ndikuriyo nawe ahejeje gufatirwa ingingo ikomeye cane, kuko atariko arumvikana n'umukuru w'igihugu nyene icubahiro Majoro Evaristo Ndayishimiye. Igitega habonetse ikiziga giteye ubwoba. Icyo kiziga iravuga ko coba ari icy'umutegetsi, bamwe bakaba bakana ayo makuru. Reka tubigaruke ku vyose muri aya makuru yacu tuba twabateguriye kuri imbonesha kure imwe rudende, ibashitsa ko amakuru akomeye cane abahejeje kudushikira. Reka ndagukengurukire cane nshuti munywanyi kuri wahejeje gupyonda ijambo sabone. Kuba tarabikora aka niko karyo, ndagusaba manuke musi iyi video urabanditse ijambo sabone upyonde ko, uracurabona ari akazugera nawe nyene upyonde ko, ama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri iyi mbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. General Ngiyome Bunyoni biravugwa ko amakuru akomeye cane ava mu ibero rya Gitega, ko kuri ubu ngubu yoba yaravuye mu ibero rya Gitega kumvo z'abasirikare atazwi inkambi yabo yaje kumukura Igitega. Vyose turabigaruka ko muri aya makuru yacu. Reka ayo makuru nande twabateguriye tugaruke tuyabashitsa ko yose ido nido. Ndabahaye kaze ni mukanya. Turi ku igenekerezo rya mbere Munyonyo umwaka w'ibihumbi 2023, tukaba tugarutse ngo amakuru yacu tuyatanguriye ku makuru akomeye cyane avugwa mu gihugu c'u Burundi. Igitega hatowe ikiziga nanone c'umugabo w'imyaka ishika 45. Amakuru ava mu gisagara ca Gitega, umugwa mukuru wa politiki, igipolisi kivuga ko ari isanganya mw'ibarabara, ariko nanone bw'amasoko mu ntwaro avuga ko uwo mugabo atagikomere na kimwe yari afise. Amakuru ya Burundi News TV, uwatowe nanone nta kimuranga na kimwe yari afise. Bamwe bakavuga ko niba ari isanganya yoba afise ivyangombwa, ariko bamwe bakavuga ko ivyo vyose vyoba ari umugambi canke ubwicanyi bwateguwe. Bamwe mu bashitse aho nanone yatowe babona ko uwo mugabo w'imyaka ishika 40 yoba yiciwe ahandi akazwana gutabwa muri ico kibanza. Amasoko mu gipolisi avuga ko uwo mugabo yahora yikorera ibidandazwa mu gisagara ca Gitega, yarazwi ku izina rya Cisi, akaba yishwe n'isanganya ryo mw'ibarabara. Kubw'iryo soko nyene uwo mugabo yagonzwe na tukutuku nk'uko bivugwa. Umukuru wa karitsiye Magarama Leandre Nzibarega avuga ko uwo yishwe atagikomere na kimwe yari afise ku mubiri wiwe. Amatoza ariko arebera mu ntumbero yo kumenya icamwishe, niko asigura. Ikiziga ciwe kiri mu buruhukiro bw'ibitaro vy'akarere ka Gitega. Umuntu umwe yahagaritswe acajanwa mu gasho ka komisariya y'ipolisi ca Gitega ku mvo z'amatohoza. Andi makuru akomeye cane ahejeje kudushikira nga mu gihugu cacu c'u Burundi, mwarumvirije ibijanye n'ubwicanyi bwakozwe n'umukenyezi n'umuhungu wiwe. Cankuzo nanone umukenyezi n'umuhungu wiwe baciriwe umunyororo wo guherayo. Jacqueline Kanyanye n'umuhungu wiwe Jean Dodier Habimana y'imyaka 24 barengukijwe n'urubanza rw'ikibiriraho na sentare nkuru y'igihugu ya Cankuzo ubuseruko bw'u Burundi. Hari kuri uyu wa mbere wa 30 Gitugutu umwaka w'ibihumbi 2023 bagiriwe n'icaha co kwica Magnifique Irankunda, umuhungu akaba n'umuvukanyi wabo bagiriwe n'icaha.
Inkuru ya Burundi News TV ku bw'amasoko yacu icaha abo uwo mukenyezi n'umuhungu wiwe bakurikiranwa ko cakozwe ku mugoroba w'Imana uheze. Magnifique yishwe aciwe umutwe mu gihe yari aryamanye ku gitanda kimwe na mwene wabo. Uwo mukenyezi akaba na nyina w'uwishwe yaburanye ahakana icaha ariko ntivyamukundiye. Ibitenge biriko amaraso vyaratowe musi y'igitanda c'abo bahungu babiri. Ikindi Dodiye ntiyari gushobora gusohora ikiziga we nyene adafashijwe na nyina wiwe, niko icariho c'umushikirizamanza yamwagereje. Uwo yavukana n'uwo yishwe we yaburanye yemera icaha, yaciriwe gupfungwa ubuzima bwiwe bwose co kimwe na nyina wiwe. Babiri mu babanyi bari bahagaritswe mu mushuhirano bararekuwe. Abamenyesha amakuru bacu bariko barabandanya mu gukora amatoza, ariko nanone bikaza nyuma yuko abanyagihugu benshi bo ku mugwa mukuru wa Cankuzo nanone bari bagiye kuri santare nkuru y'igihugu gukurikirana urwo rubanza, nk'uko vyabonywe n'umumenyesha amakuru wacu avuganye n'abanyagihugu. Bashimye urubanza rw'akarorero, bakaba basavye abacamanza b'abarundi muri rusange guca ibihano bikomeye mu ntumbero yo guca intege abakora amabi mu gihugu c'u Burundi. Hari umusore apfunzwe kubera ubwicanyi. Aron Bimenyimana w'imyaka 18 apfungiwe mu gasho ku biro vy'igipolisi c'Ingozi, uburaruko bw'u Burundi, kuva kuri uyu wa mbere. Nanone akekwa kuba yarishe uwo yari areheje. Iryo bara ryabereye nanone ku musozi wa Kagarama muri komine Kiremba muri iyo ntara nyene. Abajejwe intwaro baremeza ayo makuru. Claudine Uwingabire w'imyaka ishika 18 yarishwe bunyamaswa amaze kumenyesha umukunzi wiwe ko yibugenze, nk'uko bivugwa n'ababanyi baho nyene. Aron Bimenyimana yaciwe amukerera ubwo nyene, nk'uko abaduhaye amakuru babivuga. Abajejwe intwaro baremeza ayo makuru. Ku bwa Emmanuel Uwimana muri santeri wa komine Kiremba, uwo mwicanyi yamvye uwo mukobwa mu kinogo hafi y'inzu uwo musore yari asanzwe akora akazi k'ubunyezamu. Yararira iyo nzu n'imirima nk'uko amakuru avayo abivuga. Ubu apfungiwe mu gasho ku biro vy'igipolisi mu ntara ya Ngozi. Igipolisi cemeza ko catanguye amatohoza kikavuga ko n'abandi bibonekeza muri ayo mabi yose bahagarikwa. Ibintu birahejeje gukomera cane mu gihugu cacu c'u Burundi. Twababwiye amakuru akomeye cane ko umukuru w'igihugu nyene icubahiro Majoro Evaristo Ndayishimiye ahejeje kumviriza ibijanye n'umugwi mushasha wibonekeje mw'ishamba ry'ikibira wiyise izina rivuga ko ari l'Armée Révolutionnaire du Burundi, nk'uko wibonekeje mu bigwanisho mu nkoho ziteye ubwoba, nk'uko urwamo abatuye rwumvirizaga. Ibiteye ubwoba mu gihugu c'u Burundi. Haravugwa ko mw'ibohero rya Gitega hahejeje kubera amaba akomeye cane, ariko kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu turabandanya mu kuyashira ahagaragara. Ibintu birahejeje kuyangara. Biravugwa ko Dieudonné Murengerantwari kuri ubu ngubu yoba agiye gupfira muri uwo munyororo. Ibintu birahejeje gukomera cane. Vyaravuzwe ko Generale Arengiyome Bunyoni nawe amagara yiwe yaragiramiwe. Bamwe mu bategetsi b'ibihangange mu gihugu c'u Burundi batanguye kuvuga amakuru ko ibi vyose biba vyateguwe kumvo zo gutangura umugambi wo gusaba ko bobotezurira. Dieudonné Murengerantwari yoba yadukanye ingwara nshasha yumvikana ko yoba imurembeje cane, akaba asaba ko bomutezurira akaburanishwa yidegemvye. Ibi nivyo vyanagaragaye kuwahoze ari umushikiranganje wa mbere mu gihugu c'u Burundi, Generale Arengiyome Bunyoni. Kuri ubu ngubu ubw'amasoko yacu mw'ibohero rya Gitega bikaba bivugwa ko yavanywe muri iryo bohero akajanwa mw'ibanga rikomeye cane.
ariko amakuru yacu nanone aragaruka ku ngingo nkuru twabwiye mu mfunyofunyo zivuga ko umuhungu w'umuyisi Petero Nkurunziza kuri ubu ngubu yahagaritswe, ni nyuma y'uko yibonekeje ku igenekerezo rya 28 muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, mu gihe umukuru w'igihugu nyenicubahiro Majoro Evariste Ndayishimiye yari mu nama yahuje abakuru b'ibihugu muri Afurika. Ivyo vyose reka tubigaruke ko mu makuru yacu. Umukuru w'igihugu nk'uko bivugwa na bamwe mu begereye ibiro vy'umukuru w'igihugu bivugwa ko Pierre Nkurunziza yagiye muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo umukuru w'igihugu adafise ayo makuru. Vyose bikavugwa ko bibandanya kuba yari yabandanije mu gukora no gutegura ubwicanyi no kugandagura umukuru w'igihugu nyenicubahiro Majoro Evariste Ndayishimiye. Birazwi ko hari amabi yakorewe umuhisi Petero Nkurunziza, bikaba bivugwa ko ari vyo yaba yagiriza umukuru w'igihugu, ariko nanone ku bw'amasoko yacu mu biro vy'umukuru w'igihugu bivugwa ko Pierre Nkurunziza yubaye ahagaritswe ku mvo z'amatohoza, nubwo bitumvikanye ngo bikurikiranwe cane na bamwe mu bahinga mu vyerekeranye na politiki, ariko barabandanya mu kwegeranya iyo dosiye. Abanyagihugu hari amakuru duhejeje kunyegezwa, ariko kuri iyi Burundi News TV turabandanya kuyatosora yose tukayegeranya tukayabashitsako mu biganiro vya misi yose idonido. Dieudonné Murengerantwari yapfunzwe ari umukuru w'ibanki nkuru y'igihugu BRB, nanone arahejeje kuba ageramiwe nk'uko bivugwa na bamwe mu banyororo, ariko bamwe mu bavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ko ivyo vyose ari ububeshi, kuko ari operasiyo yateguwe kugira ngo yobe yapfungurwa aburanishwe yidegemvye. Mwarumvirije amakuru ko Dieudonné Murengerantwari yateguye icaha cakozwe ngo na bamwe mu bacungera ibohero rya Gitega. Humvikanye amakuru yiwe ko hoba habonetse ikiziga ciwe, kandi ari ububeshi bwari bwabeshujwe na bamwe mu bamenyesha amakuru bakorera ngaho. Kubw'amasoko yacu mu begereye ubutegetsi turiko turabandanya mu gukora amatohoza ku vyerekeranye n'izo dosiye ziriko ziribonekeza mu gihugu cacu c'u Burundi. Turaza kugaruka tubibashitsa ku vyose mu makuru yacu y'ubutaha. Wowe ico usabwa manuka musi y'iyi video urabanditse ijambo sabone upyondeko, uraca urabona ari akazogera naho nyene upyondeko, hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Abamenyesha amakuru bacu b'abahinga bariko baratugirira amatohoza, twaronse amajwi y'ibanga akomeye cane, nituza kugaruka turaza kuyabashitsa ko yose idonido. Nizere ko aho uherereye wumviriza ibiganiro vyacu umerewe neza. Reka ndagukengurukire cane wowe uriko wumviriza ibiganiro vyacu. Iyi ni Burundi News TV.